Ku civugo kigira kiti iminwe isukuye kuri twese, Uburundi bwifadikanije n'amakungu guhimbaza umusi mukuru mpuzamakungu wahariwe gukaraba n'amazi meza n'isabune. Umusi mukuru wahimbarijwe mu ntara ya Rutana. Uwo musi mukuru ukaba wahuriranye n'umusi mukuru Afrika yose yibuka ko yashoboye kwegeza inyuma indwara y'ubukandwe hamwe n'isekeza rigamije kurwanya indwara zifatiye gufungura nabi ku bana bari munsi y'imyaka 5 ryatangujwe n'umutambukanyi mukuru w'igihugu kwihangiro ry'uko mu myaka 5 atamwana afise indwara zo gufungura nabi iyo bacibonekeza mu gihugu c'u Burundi. Muganga Thadée NDIKUMANA arongoye ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya ikiza SIDA yibukije abanyarutana n'abarundi bose muri rusangi ko umwana adakaraba yerekana ibimenyetso by'umwana afise indwara zifatiye gufungura nabi. Uretse gufungura nabi, gufungura ibidakwije irya mice 3: ndema mubiri, ntanga nguvu, sanganyangaburo. Niyo umwana aba bana mubona bari kwishuri nabajya bana muri munsi y'imyaka 5, iyo atagize isuku arandura inzoka n'izindi ndwara bikamutera agira bya bimenyetso bifatiye ku gufungura nabi, kandi abavyeyi bari mafunguriye neza. Ugasanga ivyo afungura ni inzoka zisha zijyakiye za sikarisi, ugasanga kadakara vyimvye, ugasanga n'umwana adashobora gukurikira neza mu ishure, naho uwo mugaburira kubera ryasukurike zijyangabura umuhaye zica uburi kugaburira inzoka ziri mu nda. Murumva yuko ivyo bintu bifatanye. Uwo musi mukuru urakomeye, naco gituma uno musi twashatse kuba turi kumwe n'urwaruka, abana biga mu mashuri mato mato n'abakuru babo, sivyo, hamwe n'abavyeyi. Iyo sabune rero twabahaye baberetse ingene abantu bakaraba neza n'amazi n'isabune. Iyo sabune twabahaye murayitahana muhira, muca mugenda mwereka abavyeyi ingene bakaraba neza n'isabune. Muganga Thadée NDIKUMANA arongoye ubushikiranganji bw'amagara y'abantu akaba yibukije abarundi muri rusangi ko naho igihugu c'u Burundi cegeje inyuma indwara y'ubukangwe, imigeri itera iyo ndwara ngo ntahiraja. Ni muri iyo ntumbero yahamagariye abavyeyi bose kubahiriza ikirangamisi c'incanco. Aha mu Burundi kubera yuko twashoboye gukurikiza neza urutonde rw'incanco, twarashoboye kurandurana burundu indwara y'ubukangwe. Ariko suvuga ko iyo migera itakihari, irahari mugabo kubera abantu baba bicandagishije cyane cyane urwaruka. Murabaze kubona umuntu yarwaye indwara y'ubukangwe birababaje, kuko amugarira rimwe na rimwe ubuzima busa n'ububa buhagaze. Ivyo navyo turashobora kuvyirinda biciye hanja ku bavyeyi gukurikiza urutonde rw'incanco kurya zitegekanijwe, nukongera kugira isuku. Kandi hariho gukora ibikorwa vya misi yose. Abana hariho kwandika, kuramukanya, bashobora kwiyagaza, bashobora kwikora ku muntu, bashobora gufa wafunguye ikigori ugasanga hari utwaguhagamye canke akanyama. Ivyo vyose ugasanga ugiye kwihaganyura. Iyo utakaravye neza rero bwa bucafu ukuye kugaza ko mu bwiherero utusanga ubushize mu kanwa. Ingwara y'ubukangwe, kolera, amacinya byose bica bigaruka muri wewe. Murumva neza yuko gukaraba n'amazi meza n'isabune kenshi gashoboka ari ikintu ngenderwako. Mu ntumbero yo kurandurana n'imizi indwara zifatiye gufungura nabi ku bana bari munsi y'imyaka 5, Muganga Thadée NDIKUMANA akaba yarabiye hamwe n'abavyeyi n'abana bari ngaho ivyerekana imfungurwa zikwiye. Hariho irindi sekeza, isekeza ryatangujwe na nyiricubahiro umutambukanyi wa nyiricubahiro mukuru w'igihugu c'u Burundi, yitiriye kw'indwara zo zituze gufungura nabi tuzeza kuzituza mu myaka 5. Iyo tuvuze gufungura neza, mbega imfungurwa ya mbere ikenewe mu buzima bw'umuntu niyi? Imfungurwa zikenewe mu gufungura neza ni imfungurwa imfungurwa sanganyangaburo, ndema mubiri na ntanga nguvu, amazi meza. Baratera ikizinu kikamera kimeze, hanyuma bakagiteka
bagitetse bagaca bashyira mu mfungwa z'abana muri sawanyangaburo. amasi menshi cyane. Insanganyangaburo yayitoye. Mu byo ndima ndarima ibijumbo, imyumbati, umuceri, amateke. Ivyo biri mu guyu. Ivyo byose biri mu mugwi ntanganguvu. Ivyo birori bikaba vyagiye gusozegwa no gushikiriza ibinini vyo gusukura amazi, ingaburo ku bana bafise ibimenyetso vyo gufungura nabi, n'ibitenge ku bamama bita abamama muco, ari nabo batanga inyigisho zitandukanye zijanye no gufungura neza mu kibano. Hama tukavuguta hagati y'intoki, tugacisha inyuma tukavuguta neza, tugacisha inyuma tukavuguta neza, bahanagura mu gikonjo. Hagati ivyo rero ifu rimaze kuba ryinshi tumaze kunyukura neza, tuca dusubira tukirongorora neza.